Karibu kuri Affaires et Finances avec Christian Guillain Ndamama. Iganiro dutegurirwa na BI gica kuri BI TV tukagishikirizwa na Jeo Christian Guillain Ndamama. Uno munsi ndagomba ko twigira ibintu hamwe mu bijanye na entrepreneuriat, na business. Donc muri business, muri entrepreneuriat yose, muri entreprise yose turagira icyo twita ivyigwa biraba no kuraba inguvu dufise, intege nke dufise, amahirwe dufise ku isoko, n'impamba dufise ku isoko, icyo twakwita mu Congereza SWOT analysis. La plupart du temps kenshi dusanga ibyo duhura nabyo n'intambamyi bihagaze mu vy'amategeko kenshi. Donc ugasanga turashikiwe n'ibibazo bikwiye kudushikira kubera tutamenye neza ibyo turi mu natwe benyene. Uko mu gihe atanguye entreprise yiyo, atanguye guca amahera, atanguye activité génératrice de revenus, donc uyisanga plus tard agira ikibazo bivanye ko umwe wese mu bakoze bose, umwe wese ashaka ko kuronka nawe, mugabo ntitumenya ryari iteko ridukingira, iteko ridufata. Ugasanga turiko turaca amahera, ugasanga turiko turagira ibikorwa bindi, mugabo ntituzi amategeko ari nyuma yavyo. Akarero nshobora kubaha, ndi umuntu ndakunda gukora cane, rero kenshi birakunda gushika nkemera nkisanga niteye umutego, tukemera n'umuntu kuja muri partenariat mugabo ataho twanditse na hamwe. Donc ugasanga twahanye amaboko gusa, ivyo navyo ntishobora kubiprova mu gihe habaye ikibazo imbere y'amategeko, ko amategeko yagusaba ivyanditse. Rero kenshi usanga rije nama ndiko ndahagwa kubera ntamenye ubwenge hakiri kare. Ubu rero mpishije tuza kwigira hamwe no munsi bijanye n'ivyo wowe. Twaronse umuntu aza kudufasha yitwa Hervé Barutwanayo, Maître Hervé Barutwanayo, numu avocat d'affaires, afise cabinet yitwa avocat professionnel associé. Niyo aza kutuganira ibijanye n'ivy'amategeko vyose bya sinzi ko ari byose, mugabo turaza kumenya l'essentiel mu bijanye mu vyerekeranye n'amategeko ya business. Karibu mwese. Nkuko wabivuze, nitwa Maître Hervé Barutwanayo, abantu umushingwamanza. Muri kino gihe ndongoye cabinet y'abavoka yitwa cabinet APA, ariko iruhande yaho ndarongoye n'ishami ry'abashingwamanza yitwa BILA, ni Burundi Young Lawyers Association. Hanyuma kuri ico kibazo mwari mumbajije ati mu bisanzwe iyo umuntu agiye gutanguza umugambi n'ayahe mategeko yibanze akeneye, kuko burya iyo umuntu avuze amategeko, ikintu umuntu cyambere yotahura no gutahura yuko amategeko burya abaho umuntu akiciyumvira umugambi, amategeko arabaho. Hanyuma amategeko asura kubaho mu gihe umugambi ugira utangure n'igihe wifuje kuwusoza cyangwa kubandanya. Rero mpereye kuri aho hantu mvuga nti ukiciyumvira umugambi, amategeko arabaho kubera ishiramwe bibanza kurishinga. Mu kurishinga rero niho rero nashaka kabanywanyi bako baratwumviriza bo kuba yuko atashirahamwe na rimwe ribaho ritashinzwe. Kugira rishingwe naho umuntu avuga amajambo mato cyane, nuko ishirahamwe ahanini rigengwa na ico bita le code de société publique et privée. Hanyuma rero iyo code niyo yerekana neza na neza ingene umuntu ashinga ishirahamwe. Ubwa mbere umuntu ashobora kuba ari we wenyene, bimwe bita ama société unipersonnelle, umuntu société y'umuntu umwe. Haragira n'igihe haba ama société y'abantu benshi, bivyo bita société anonyme, ama société yandi atandukanye ahari, société personnelle responsabilité limitée. Izo zikira zibeho, urumva urubanza ukegeranya abantu. Rero umaze kubegeranya muri ico gihe haraba ivyo bita ivyegeranyo vyerekana yuko ishiramwe rigiye gutangura, umuntu gacuja kwiyandikisha. Mubisanzwe iyo umuntu ariko ariyumvira ukudandaza burya gusa no kuvuka k'umuntu. Iyo umuntu avuse baramwandikisha muri état civil, n'ishiramwe baryandikisha muri ADB. Ababikoze kera bavyita API, ariko ni ADB. Rero ugiye kwiyandikisha rero baca bakwakira bakakwandika nk'ishirahamwe, aho uvuga ati ndi umunyamutahe umwe cyane turi kumwe n'abandi, ukavuga umutahe ugiye gutanguza, ukavuga ibyo ugiye gukora ico bita l'objet social, ukavuga n'ingene uzokora ivyo bikorwa byawe byose bitandukanye. Rero iruhande yaho hari ikindi kintu gikomeye cyane, urumva mwavuze ati ni ishirahamwe. Ishirahamwe rero inyuma y'imisi hariyo baguharura inyuma y'indwi imwe uja muri OBR kwiyandikisha naho ugira uzobe umutoza ubaze baco gutoza ikori. Rero bamaze gutoza ikori naho nyene ucutangura kuba ico no kwita umuntu agira atanga gukora ibikorwa vyiwe, kuko burya abantu benshi ahantu nibaze ko bakunda kwihendera
ntushaka kwitangura gukora umwuga utanditswe utanditswe nta mwuga uburimo wavuze umwuga wo kudandaza ariko iruhande yaho no kumva ko ari indi myuga hari umuntu aririmba arafise iyo yandikisha hari umuntu akora ivyese arafise iyo yandikisha hari umuntu ico novuga afise amasosiyete atandukanye nimba ari miduga ishamwe yashize mwibarabara iruhande yo kuja muri ADB afise ingene yandikisha muri ministeri abarimwo rero nkavuga nti ikintu cose citwa urudandazwa umuntu yogitahura nkuko ni iciyumviro ariko iciyumviro kija mu ngiro gifise andi mategeko rero ikintu rero nashaka guhamagara abantu nuko nashaka kubabarira nti iyo umuntu ariko arimvira umugambi ikintu ca mbere umuntu yotahura nuko umugambi nivyo urahari ariko umugambi ufise ivyo bigenda bijanye kujya yibuka kurondera uwo bita nk'akarorero uzomufasha vy'ubutunzi umukontable aribuka arondera umunyamategeko aribuka arondere uwundi muntu yerekeye nka ressources humaines ajejwe gutunganya ivy'abakozi aribuka arondere ujejwe nk'akarorero niba ari muri transport hari nk'ivyo muri transport ivyo bita nk'abatransitaire abajejwe kugufasha ingene ivyo bintu byose bigenda hagati na hagati je nkavuga nti kino kiganiro ciza ko niganiro gikangurira umuntu kumenya ati bega intango yanje ubiyihe ariko rero intango yanje maze kuyigira nkamenya hagati na hagati ndahashise naho nzoca ndahabandanya gute je nkavuga nti burya rero umaze kubaka intango burya nibikurike bica byoroha ni kimwe ukiri kuratangura bavuga uti iri kurakora akazi kose zogira amasezerano uwo masezerano kujya rero utanga ugize amasezerano na leta ni kuyagira n'abandi abo bandi rero hari ico no kwita nk'ama contrat de service ubanza kugenda office muri ayo masezerano ugira n'amasezerano y'abaguha ibintu n'amasezerano yaho abo ushobora guha ibintu ayo masezerano yose wagenda urayabika kandi ukayashira no mu kiringo hanyuma rero ni ruhande y'ayo masezerano hariho n'ibindi bintu bitandukanye uteza kuguma wubaha nko navuze kare urubaha ajyari uzoriha ikore kuko uramenya yuko ati kuva nkivuka haheze umwaka caja kwerekana ico nararonse mu gihe ataco waronse uradeklara zero ariko mu gihe nawe ufite waronse urerekana ingene wagiye urabironka rero nkavuga nti uno muhamagaro ni mwiza umuntu wese aravuga ati ngiye kudandaza ariko uja kudandaza ariko ufite ugiye gukora hari n'ikindi kintu nagira mvuge cerekeye ahanini nk'aba bafise imyuga mito mito nabo nyene bikunda kubagora birabagora kubera nk'akarora bavuga bati turi nk'abafasoni turi no muri ya minsi mikuru yereke by'abafasoni baravuga ati ngo twaragiye hamwe ngo tufise ibintu dutembereza mwibarabara bijya ntibishoboka naho nyene kugira uko ruteza kwiyandikisha uriyandikisha ukiyandikisha muri administration bakakumenya uri mwishira hamwe nk'abagiye hanini baca mu bintu bita association nazo zica ni ministère de l'intérieur rero nkavuga nti rero umumwe wese bivanye n'ico arimwo afise icakora iruhande y'amasociation uribuka ico bita ama cooperative cooperative nayo nyene biyandikisha ukundi rero cooperative afite n'ama hose ugenda uragira societe urafise uri kuraja association urafise uri kuraja cooperative afite ivyo byose niyo namavuga nti burya umuntu agiye gukora umugambi burya arabanza akicara akibaza ati be burya je nshaka iki ngiye gukora iki nzokorana n'abandi nzokora gute ni ucumenye icuri ndibaza ko maja mu makengera nashikirije ico nibaza muri cyo bita muri entrepreneuria ico umuntu yokora nico no ikibazo fise eske amategeko bajanye watubwiye ama étape ama entreprise ama forme de société umuntu agenda la créer ama SBL ama PME ama coopérative donc est-ce que amategeko namwe oya amategeko ntashobora kuba amwe kuko navuze yuko bivana n'ico ugiye gukora nk'ubu uye ndavye nk'ico nahereye ko c'abantu bato mbaze mpere hasi hariho nk'abantu nako ndavuga ati kicerekeye nk'iyi minsi mikuru two turacamwe abafasoni bakunda kuja hamwe abo barashobora gukora une association iyo association nahica muri ministère de l'intérieur barajamwe kuri abashoboye kwiteza imbere kuri biteza imbere rero urumva abo bafise ukuntu batunganije bafise rero n'ukuntu rero bashobora no gukora ariko uteye intambwe uja kure ugakora ka cooperative cooperative naho n'ikindi kintu kubera ibishinge mu muri nk'abantu 9 canke nka 10 ribisa amategeko yagenga bise naho wandikwa atari hamwe ari kugenda muri association za ministère de l'intérieur ariko rero kimenyerewe cyane gusumba na amasosiyete yamenyerewe nivyo bintu bamenyereye kugira cyane gusumba ama entreprise ayayiwacu tuvuga niho mvuga nti hari ama entreprise mato manini n'ayatera aja kuja hamwe bimwe bita ama holding n'ibindi byose bagenda barafatanganya kugira ngo nayo ashobore gukora je nkavuga nti burya rero iyo ugenda gukora ikintu banzu hanuze igenda wahanuje ahubwo burya
ngize iminsi ndiko ndarengana mu barabara ngasoma ahantu banditse ngo bureau consultant naka psychologue ati consultant naka cabinet comptable hariho consultant bijya no kubisoma rero iyo ugiye gukora ikintu hanuza wumviriza ni kugira ngo ntuzugire ingorane burya ahanini haro n'ikindi kintu nkora nkunda kwibaza hicereke ico bita la gestion même ya la comptabilité je mpora ndaba burya urashobora compte bancaire ni bisanzwe utanguje umugambi ariko burya wo kujya wo uwibaza umugambi ugasanga usamera ibihumbi 10 ariko iyo ufise umuntu aguhana bati burya ibihumbi 10 hariho igihumbi gisigara muri case hari igihumbi uhemba umukozi hari igihumbi kija mu ikori aho rero utanga ugenda neza kuko nahandi wibaje yuko amera yose uronka arayo gufungura amera yose uronka arayo kuja kunezerwa aho ndibaza ko umugambi woba wahagaze ibyo nivyo bikunda gutobora nk'abaje ugasanga uratanguye business amahera yose uciye agiye mu bitoro vy'umudoga agiye kuriha inzu ugasanga wibagiye nayo hemba abakozi ibyo kenshi birakunda kudushikira ugasanga donc ubuzima bwa entreprise burugaye kubera donc amafaranga atari kagenda neza mugabo ngomba kukubaza ibibazo biri un peu spécifique hano hantu wavuze ama société limitée ama société anonyme société donc ibyo igihe je nugura entreprise yanje Blessings Limited ya photographie ya mbere nagiye muri yapi ico gihe muri yapi bari bagiye gutora itegeko ryo kuduza amahera je nugura entreprise kuri 131 000 plus na frais y'aba notaire plus na no muri obere ni retrouvé ndi muri 175 000 donc mugabo urumva kumenya est-ce que nugura entreprise ya SPRL nugura société anonyme nugura société URL sinzi donc ivyo mugabo ntumenye kenshi ko vyinterprète donc hari umugenzi akunda kuvuga ngo société société URL oui société ni gwanje nta wundi muntu tuyisangiye donc mugabo aho woduca ku mayange gato d'une façon spécifique ukuntu donc zose zikora ego bon mu majambo atomoye nuko bon sinza kubivuga mu majambo y'amategeko yose ko le code de société bivuga burya ndanafasha abantu ndanabereke naho bashaka kubisanga biboroheye hajya burya iyo ugiye kuri société baraja kuri site ya DB biroroshe cyane kubona bisike byoroshe cyane kubera ikintu cyose uri kwarondera urashaka kukirondera wowe nyene ukasoma ukabona ibisabwa kuri ADB ariko ndashaka kuvuga amajambo make kuko uravye ikiganiro ariko gifise n'umwanya muremure yo ari nka société unipersonnelle société y'umuntu société unipersonnelle igihe akarundi ko ndavuga nyene umutahe abariwe wenyene ari wenyene umutahe kandi mu gutwara iryo shira hamwe cyagira n'amateko ryayo yagenga ama société anonyme naho mugira abanyamitahe benshi hanyuma ugasanga murafise ukuntu iba iri organiser le conseil d'administration biza gutandukanira hanyuma hari ama société personnelle responsabilité limitée naho nyene usanga hariho abarusha imitahe abandi bagenda barafata ingingo uko amateka agenda arabivuga niho rero navuze nti ni ikintu gisaba kumenya ico ugiye gukora ukamenya société ugiye gukora ingene ibimeze ukanamenya uti biko ndatera nje imbere kuko ako niko kanagira ntangure kuvuga cyane iruhande yo kuvuga ayo mategeko burya iyo ugiye gukora ari ibintu bita tugize imana barazanye mu makaminuza icigo bita entrepreneuriat kiye nicigo ciza cyane ko natanga ndiko ndagisoma je muri kaminuza naco nize gihe twako turiga ubu rero barakwereka bati kugira ngo ukore umugambi uko bita plan ukagira plan ku mwaka ku myaka 2 ku myaka 3 rero a partir ya plan niho umenye uti mbe burya niyo natangura nitwa kanaka rero nagira mpamagare n'abarundi bene wacu hari ikintu ndakubagora birabagora cyane gose gukorana n'abandi aho kanaka kabonye yamayumva kuminga yo kwikorana rero ubiravye biragoye cyane muri kino gihe uravye mu gihe tumaze kwinjira nko muri East Africa turiko turarengana muri CPG twa turi muri ma communauté ya CAC uvuga twa turondera kuzoja muri beaucoup plus dans le sud muri SADC ukabona ingene umurundi anakinaniwe gukorana na mwene wabo ukibaza ngena zokorana n'umunyamahanga je nangira mvuge nk'akarorero muri by'abashingwa manza turimwo naje ndiko ndivuga ndavuga nti naho mfise un cabinet d'avocat mfise un cabinet uko bigenda kose ikora igakora n'abandi hano ariko ifise no kugura inyuma y'igihugu kuko idafise kugura inyuma y'igihugu ugambye se shobora gutahura ingene nk'akarorero mfise nk'umuntu nkorera une société
kuko dufite amasosiyete angahe tuba turakorana ugasanga agize ikibazo inyuma y'igihugu. Okay. Ivyo bisaba yuko uba ufise amakabine ari inyuma mukorana ukavuga uti hari ikibazo kibaye mu gihugu ca Tanzania nagusaba mudufashe mu vyerekeye vy'urudandazwa mudufashe hafatwe za ngingo fata kibanza canke umuntu co no kwita ati agerageze agerageze kugarura ibintu bikiri hafi. Naho rero ndiko ndavuga nti umuntu yifuza gukora nakore ashobora gutangura ari wenyene ariko aratera imbere yumve ko akwiye guca hamwe n'abandi. Okay. Kandi yuguruke n'umutwe yumve yuko isi atakiri yasi ya kera. Hari n'ikindi kintu naco nyene nibaza yuko n'amategeko ariko arahinduka cyane gose ibi nivyo two turabiganira nuko vuba nibaza uriko uraba amategeko ariko araza ku isi nonga yuko uriko uraraba n'aya mahera tuko turakora ko tuzazosa kuyakorako. Urabona ko tuzokoresha amahera yerekeye electronique. Rero ariko araba amategeko mesha bye muri BRB uravye amanote ariko arasohoka n'amateka ayigenga ukaraba amategeko mpuzamakungu ariko arasohoka. Rero ukavuga uti ivyo byose umuntu atavyimenyereje vuba cyane gose ni entrepreneur iragusiga. Bigusaba gutahura igihe uteyemo iyo uri kuraje nawe muriko murakorana cyane. Donc d'après vous la monnaie électronique ni mieux avantageux gusomba iyi monnaie dukoresha? Niyo kuko hari ikintu jewe ndiko ndibaza mu bisanzwe isi iriko iratera ija uteza kubitahura. Mu minsi yahera hariho endose nako ndakora ntaworeka kubitera inkuru navyo nyene birabaho ko yo kuraganira muratera inkuru mukaganira n'abantu. Umuntu arambara ati jewe iti hari ibintu ndiko ndakora ama bitcoin bijya bintu byose bivugwa nawe bitaba birarekurwa ama trading n'ibiki byose hama je ndamwara nti burya ati kintu kubarira ati ivyo bintu vyimenyereza yeka mbara ati biratinze kubikora igihugu nikiravyemera oya siko kitara vyemera ubireka ahubwo vyiga akarunira bourse la bourse gushika kuri no saha ntikicemegwa ariko abayimenye kare barazi ingene bazoyikoresha kuko nizo kwerekana ati hariho amashira hamwe ariko agenda gutya hanyuma dushaka gushira umutahe ngaha kuko mu minsi iza uzova gushira imitahe mu mashira hamwe barerekana ati ino shira hamwe ririkote amahera yaje kaduga gutya bashaka gushira mu mutahe akshe ingana gutya ntibizoba binyegeje. Rero nkavuga nti mu minsi iza umuntu yibaza ko afite n'ishamo zo gutwara umufuko n'ibizokunda kuko bazoyamanika bayerekane kujya berekana Wall Street bakagira ati biduga gutya niko zoko biragenda. Rero nkavuga nti abantu ikintu cyambere bokora no kuguruka bakumva yuko urudandazo n'ivyo rurahari ruravugwa ariko iruhande yaho hari ico bisaba ni cyane yego. Okay. Mwigeze kuvuga ikintu mwabicishije ngo muravuga abantu babashira ama entreprise hamwe nk'ama holdings ivyo donc hari ikintu de specifique gito cyane wivuga byose gito cyane utubwira ko donc nk'abantu just ça m'intéresse nk'ikibazo ushobora kubaza kiri un peu spécifique donc ndakibazo ko ne brut turaza kumusora donc est-ce que umuntu birakunda umuntu yugurura entreprise imwe dufate muri ADEB yugurura entreprise imwe agacashiramwo ayo yandi mazina comme des actifs zindi canke yugurura ayo ma entreprise yose nka ndashobora kugurura blessings nkugurura consultants nkugurura arama entreprise ukwayo nkayugurura ukwayo hama gaca ndayashira hamwe hagacabaho bigenda gute majambo. Ego bon ikibazo ubajije ni ciza je kukivuga nkoresheje uburorero wavuze ati yo ugurishira hamwe rimwe ariko hari amashira hamwe aja hamwe nagira mvuge ryari amashira hamwe aja hamwe burya hanini. Okay. Mwebwe ico ne nahere ko burya nico nza kuvuga yuko amashira hamwe aja mu kugira agira inguvu agire n'icaba ari kararondera. Je naganda bakarorero muze murabe amabaraje yose ari karubako ngaha mu gihugu cy'u Burundi muravye neza muraza kubona yuko yoba ari amashira hamwe y'abarabu amashira hamwe afise yagiye hamwe ingene bigenda mu bindi bihugu ahanini barabona yuko hariho isoko iryo soko baribonye gavuga ati jewe burya ico nshoboje nshobora kusaguzana amakaro ariko ndazi ko hariho mugenzanje azi ikindi kintu bagaca baja hamwe. Rero bagiye guhiganwa baza arabona afise inguvu nyinshi nakova basangira baca hamwe bagaca mu higanwa. Rero ugasanga aje guhiganwa n'abarundi yaje ari umwe kwera kwikunda no gukunda amahera agasanga agiye guhiganwa none bagiye hamwe muze murabe amabaraje karubako reka ndese kuvuga amashiramwe atandukanye reka karubako ngaha aye amaBRB za Aubert za Bank Tunisie bagiye hamwe na holding yagiye hamwe ego
kuko bo ingene banagira asha no kuguma ari societe yitwa nka kanaka societe yitwa X ariko munsi agaca bagira ico bakwita amasezerano ari munsi amasezerano ari munsi icaca avuga ati twageze partenariat ati tugiye mu gukora iki gikorwa twese tugiye twitwa naka batsindiye isoko bagiye bafise inguvu bagiye gukora ico gikorwa bagaca bagenda mu izina rimwe rero nico gituma rero mvuga nti ikintu kitwishe n'ihiganwa burya iyo bavuze bati nka karate muri Regideso hari higanwa bagiye gutanga ryo kuzana nk'amatara angana gutya nimba je mfise akabutike muri quartier asiatique kabanzi yuko hari ikintu ndadandaza kabanzi ko hari wundi muntu afise icandusho duhamagarana tukaje baje tugenda nimba hariho nka kandi karorero muri Tanzania haramutse isoko mugaje mugira holding mugaje mugenda usanga nk'ubu uriko uraraba mu misi iza tutiravye neza reka ndabivuge mu majambo atomo iboshe no kuraba amabanka yikarakora nkakara muri cyo Burundi ubuye n'amabanka yikaje hamwe y'aba Kenya y'aba Tanzania yo azarinja boro mu misi iza umuntu azaba yibaza ati voilà envahi hanyuma iruhande yaho sijo gusa burya iyo umaze gufata ico no kwita amabanki mu nyufata ama assurance okay zikaca zibagwabo bahiza assurance bacaja muri immobilier zikabagwabo bahiza immobilier bagaca bagenda mu kindi vyahetse rero nkavuga nti rero ikintu kimwe twotahura burya urudandazwa harimo uguhanurwa nuguhanurwa bakakora bati bigenda uku bitanguruku ejo gituma nkunda guhamagara abantu ego jewe ndumushingwa manza je ndafise cotage wide shora kuvuga nibatinye kwegera bajya bigisha mu université bigisha n'aba consultant ijana kwijana akakwereka ati burya muri theorie bavuga gutya natabara umudandaza arazi theorie ikivuga iruhande yaho akaranda umucontable iruhande yaho akaraba ressources humaines akarana umupsychologue ega mubarira atega burya utanga ikintu kiraguhagarika kuko ari ikintu giteye ubwoba je negeze kuraba ari ama societe bita mu societe de transport nukuri muri societe de transport utari mu mutima ukomeye babati ikamyo iratembagaye nka John Nkose no kenera kuba représenter juré de kumajyari ngitangura ngeze hagati canke mu gihe amahera yabaye menshi natanguye kwinjiza amahera nyene menshi nyene ekeneye protection ubivuze neza ico cyo ndagushika nibutse ngo nka twebwe abashingwa manza umuntu akunda kuza kuronda ko ati mete ndarinda gukeneye cyane gose nagize ingorane voilà aho rero wagize ingorane nk'ingwara mfite wagwaye cancer ugiye kurondera umuganga kare wari kugira prevention ugiye gusa ko ndakuvura ibibazo ko kibishobora wenyene nicoye rero umbajije uti wowe ukere mu hakara umushingwa manza ryari ukere umushingwa manza kwicivura umugambi ukere umushingwa manza ibintu bikiri embryonnaire kujya bivuga ukere umushingwa manza atakintu kinini ahantu hanini urashika akabanza guhanura muri ijya ntango mu ntambuko zambere rero mugaca mugenda murajana mujana buhoro buhoro rero niho namavuga nti ico bita le droit des affaires rero nico niho rero ahanini ico tora tunakora mpuranda nabibona kenshi usanga turi mu conseil d'administration ukagenda kumviriza iyo bitera bija ukaja mu manama ahanini yerekeye uretse y'abanyamitahe ukaja mu manama technique ukarabuti mbeya burya nabo ariko badandaza ibi burya ibintu babivuga gute mpanda biraba nk'ubu iyo tugenka mu bijyano by'ibinyobwa barakora gute ati burya amaformule twashizemo naye ejo nigiye twategwa ino formule muze mwashize muri ministère du commerce de l'industrie iri protégée rero batawe kumenyera yuko uri karakora ikinyobwa gifise formule kiraba protégée il faut guprotéger izina ryitwa kanaka ejo mu gitondo twesanga sur le marché rifise uwundi muneka ritembereza cyangwa ujyambaye ku ishati rifise uwundi muntu nyeneyo ariko gituma mvuga nti burya commerce c'est particularité niya cyane n'ama breve peut-être n'ama droit d'auteur yego voilà iki kibazo donc ikibazo turiko turaheza ku bintu by'aba star nyine tubona ugasanga bariko barashwana bapfuye indirimbo ugasanga indirimbo ya telecharge atayifitiye uruhusha ibintu by'amadroit d'auteur n'ibiki amalogo nyene bariko ravuga ugasanga logo bayihinduye ukuntu bayipirase ibyo nyene ivyo donc uko biratugora kenshi usanga bitugora donc umuntu haco wobitubwirako ko aratwumviriza nk'aba nk'urugwaruka ruriko ruragira nk'aba artiste bariko baravuka ubuye kugira ngo
tumenye dushike kuri terrain tuzi neza ukuntu amateka dukingira n'uburenganzira dufise. Ico kiroroshe en fait ivyo biri mu itegeko bita ni droit d'auteur et les droits voisins ni itegeko ryo muri décembre 2005. Okay. Iryo tegeko rero niryo ryerekana riti kugira ngo ube umuhinyanyuzi ubumeze gutya uriyandikisha ya ubereka kumenya bakavuga bati iyo usohoye umuziki usohora muri studio nk'akarorero wanditse igitabo gisoka muri maison d'édition ugize artisanat uyisohora gutya hanyuma rero nizo droits rero ziri protéger rero izo droits rero ukuntu ziri protéger nuko nk'akarorero usohoye nk'igitabo ibitora twandika il faut yuko hariho maison d'édition ifise ico bita ama copyright rero iba ifise ico no kwita exclusivité kuri ico kintu irikira kidandaza wowe ufise ko pourcentage yawe niyo namavuga nti donc pardon ico gomvye kuvuga ni l'artiste donc c'est le studio qui a plus de copyright ni ifise voilà en fait ibiri agréé ibiri en fait studio ibiri agréé muri yo agrément yayo ikadandaza niyo en fait mugenda partenariat ni kudandariza burya namavuga nti burya umuririmbye cyangwa umuhinyanyuzi cyangwa ukora umwuga we abari umukuru abafise iruhande yiwe abafise ibikorwa ababimukorera alors qui a les droits donc voilà artiste cyangwa la maison de production ni ifise droit. Voilà. En fait, la vente igirwa n'ama maison. Ce sont les maisons qui vendent. En fait, wewe gusa abari umu expert kuri ico kintu. Wewe arakora igikorwa ciwe akabagiza amasezerano akafise pourcentage kuri ico kintu ciwe yakoze. Kandi no kaca kinamutunga. Rero niho hantu rero navuze iryo tegeko les droits d'auteur et les droits voisins. Hari na même une maison qui a été créée je pense une année il y a 2 ans. Il est kuri je pense plus ou moins l'avenue de l'Arge. L'État. L'État a créé un organe de régulation. Voilà. Il y a un organe de régulation. Il y a un organe nk'akarorero dans un premier temps wowe uvuze ngo urafite icyo ukora urabanza ukiyandikisha hanyuma ukiyandikisha no mu handi hantu hatandukanye ibyo uzokora hanyuma rero urakora igikorwa cawe ukaja no muri ama contrat ama partenariat ku buryo n'indirimbo iciye kuri bino vyimo muri ko murakoresha uvuga uti we wayivugije kubera iki wayivugije kubera iki ni kuko ugize iminsi ubona nk'akarorero indirimbo umuntu arayisura akayishira kuri YouTube hanyuma kagira ico bita reviews nyinshi haje biri protéger certain moment hama ukaba pay à partir y'ico iko wakoze ko burya hari amasezerano en principe rero nkavuga nti nashaka guhamagara abantu umwe wese yumve ko yakwiye ko amasezerano ico kintu gikomeye wewe mu masezerano wiyandikisha uriho ikori bakumenye hanyuma nawe uronka umusaruro w'ivyo ariko ararondera icanyuma ngomba kubaza donc kugira abaririmbyi aba artiste bashobore kujisa ayo mategeko donc ni mpaka urumva d'après vous ni mpaka babiyandikishe muri ADEB comme canke bafise ama organe yabo yo agira bose ama organe yabo bafise en fait ikijya ko ndavuga ni umuririmbyi umuhinyanzi arabakina amafilmu arabakina ivyese umwe wese uje arafise iyari ijya organe ikora avuga niyo gwabo bajya ni baja muri ADB voilà baja muri ADB office voilà les droits d'auteur et les voilà bo bafise iwabo yo baje ariko bashatse gukora nka société naho bacaja de l'autre côté niyo mvuga nti ibumba ça dépend urumva burya ikintu cyose ni kiba société coopérative association et fondation zirahari hariho n'ibindi bitandukanye mbona bashaka kugira ego hariho ico les clubs tout ça existe hariho ico bizigira ico no kwita les traités internationaux zikaca ziza ngaha zikabaho ko ni par le ministère de la Relations extérieures gusa bivana rero ico umwe wese arikaragira nico objectif umuntu abafise urashaka gusanga tufise une ONG créé comme ONG ariko muri organe yayo munsi ikafise abantu bakini vyese muri ONG ugasanga tout ça donc umuntu aronka uburyo bwiwe afise icafatiyeko nico urakoze gose ku muco muduhaye donc urumva hari gihe umuntu aronka ama information ari brute hanze hirya gatora ko kivuga ugasanga ama information donc kenshi ugasanga dufite ama information ari erroné umuntu nze ku bantu bariko baradukurikirana kuri jewe nashaka ko turi nk'umwanya wiyaguye kugira ngo tumenye byose mugabo umwanya ntudukundira mugabo reka ndagomba kubaha ino offre ku bantu bariko baradukurikirana muri kino kiganiro muri affaires et finance donc
offre ni ma alternative abiri donc turashobora gutegura atelier na maître Hervé tukiga neza ku bijyanye n'amategeko en détail tukaronka n'ibibazo tumubaza donc particularité ya offre imwe ni uko dutegura atelier iri en présentiel mugabo naho urumva hacajamwo ibintu byo kurya na logistique donc bica bigorana mugabo hari indi alternative yo kuri live kuri Zoom turashobora kuyikora ku buntu donc bien sûr anyemereye ni plus de nda kugira donc mugabo kugira mu bénéficier iyo atelier kuri Zoom ku bantu bagomba kubandanya kumenya vyinshi icambere no kugira no kuvision ino video hanyuma mukagira mukiyabonesha kuri ino video mukagira j'aime na partage kugira ngo musangize bino vyigwa ku bantu benshi hama mugire commentaire niyo twashikira commentaire zishika kuri 50 aho niho nzosaba Hervé tukagira atelier iri kuri Zoom muri commentaire muri description turabashiriramwo peut-être ama lien abajana kuri ADEB kugira ngo muronke ama information yose mu bijanye no kugura entreprise turashamwe na lien ya telefone ya WhatsApp kugira ngo ku bantu bakeneye iyo atelier kuri Zoom cyangwa kuri présentiel mutubwire tubahe les détails mwinjiremwe muri WhatsApp business yanje hanyuma tubahe les détails n'ukuntu bizogenda kubisigaye murakoze na nikiganiro affaire finance kidufasha no munsi twako dukora kuri education financière cyane nari kumubaza ibibazo byinshi mugabo tuzomuronka ikindi gihe niko kanya duhaye tuzomuronka ikindi gihe peut-être hariho amategeko ashobora kuba protéger l'investissement hariho amategeko ashobora kuba protéger yatubwiye ku bintu bya comptabilité byose n'ibintu dukenera muri education financière ibintu byo kujera amafaranga muri entreprise ntavu usanga entreprise wayigize amafaranga uca muri entreprise wibagiye abakozi uhemba wibagiye andi ma investissement n'ibindi byose bijanye n'amafaranga donc navyo tuzoronka umwanya wo kubivugana kandi ikiganiro cacu tuzokoma turonka umushitsi imisi yose chaque mercredi ikiganiro kizokoma gicako 17h muvuye ku kazi mwibuke neza yuko 17h mushikira kuri BITV muri aba affaire finance kugira ngo twigire hamwe ibya bijanye na entrepreneuriat bijanye na finance bijanye na ubuzima bwo kwiteza imbere murakoze